Imvugo zikoreshwa n'abategetsi b'u Burundi kuva ku mukuru w'igihugu kugenda ku bategetsi bandi batandukanye bo mu bisata bindi, ni imvugo zibabaza, ni imvugo zisigaye zigoye kugira ico umuntu abivugako canke kugira ico umuntu azishikirizako, kuko usanga ari imvugo zibabaza abanyagihugu, ari imvugo zuzuyemwo ububeshi, ari imvugo zitoneka canke zibutsa umubabaro utagira ukungana abanyagihugu batwawemwo kuva CNDD-FDD ishikira ubutegetsi gushika n'uno musi. Nko kuri ibi rero vyerekeye igitoro, aho umukuru w'igihugu avuga yuko igitoro yaheje kugwana n'abahora batuma ico gitoro kitaboneka, kubu igitoro atakibazo bafise, atakibazo abarundi bafise, n'imvugo z'ububeshi. Nta murundi numwe atazi kandi atabona ko atagitoro kiri mu Burundi. Nta murundi numwe atabona ko na nyacayo bavuga ko cabonetse, ko ari utuntu bazanye isorosoro, ko atagitoro kiri mu Burundi. Ivyo rero nivyo tuvuga yuko uno munsi igihugu bigaragara ko gitwawe n'amajambo gusa, gitwawe n'ububeshi, gitwawe n'abantu biboneka ko batazi ico bajejwe. Kuko kubisanzwe ntivyumvikana ingene igihugu kirimwo umukuru w'igihugu, igihugu gifise abashikiranganje, igihugu gifise izindi nzego zitandukanye, ko muri kino kinjana bishoboka ko abanyagihugu babura igitoro, bishoboka ko igihugu kibura igitoro gushika yaho igihugu kija mu kaga ku kubura igitoro, kandi igihugu gifise inzego izo zose ndondaguye. Naho tuvuga rero tuti aho bigeze, aho biri ni ibintu biteye ubwoba, naho abanyagihugu, naho abarundi tubifata ibisanzwe tukabibona nkaho umengo ntaco bivuze. Narakurikiranye ivyashikirijwe n'umuvugizi wa leta, ngira ngo ni Jerome Niyonzima, ahavuga ko abarundi twari dukwiye kwishima, twari dukwiye gukengurukira no gushimira leta yuko imaze igihe yararose igitoro cyo mu bwoko bwa esasi. Ivyo bintu ni ibintu biteye isoni, ni ibintu vyo gutera ivyatsi, ni ibintu vyo kwiyamiriza. Kumva ko igitoro kibonetse umengo ni impuhwe abarundi bagiriwe, kumva ko igitoro gishoboye kuronka abarundi bagura mu mafaranga yabo, kuko igitoro ndabibutse ko kigugwa amafaranga yavuye mu makori y'abanyagihugu. Umuvugizi wa leta gaca avuga yuko abanyagihugu bo kwishima, bonezerwa ko kubona tumaze ukwezi canke indwi zingahe haboneka ca gitoro c'isorosoro. Ndiko ndavuga ni imvugo iteye isoni, ni imvugo igaragaza ko abategetsi b'u Burundi batazi ico bajejwe, kuko kuzana igitoro biri mu kazi k'inzego z'igihugu, biri mu kazi ka leta. Ni naho rero mfatira mu kuvuga ko abarundi dukwiye kwikangura, tukabona ibihe tugezemo, tukabona kwaho igihugu kigeze kidafise abategetsi bitwararika ibibazo by'abanyagihugu, kidafise abategetsi bashoboye gutunganiriza abanyagihugu. Ngasaba rero abanyagihugu bose iyo bava bakagera gufatana mu nda mu butandukane bw'umwe wese, kugira ngo duhagurukire rimwe twiyamirize aka kagwi kabandayishimiye, aka kagwi kaba bategetsi ataco bariko baramarira abarundi, ataco bariko barafasha igihugu, bakadashoboye gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, kandi ari byo vyari byaratumye byitwa yuko abategetsi bafasha igihugu ngo batunganye. Naho rero n'igihe ciza cuko abanyagihugu dufatana mu nda tukiyamiriza iyi leta ndayishimiye, hama tukarondera ko habaho iyindi leta ishobora gutunganiriza abarundi bose, ishobora gutunganya ibi bibazo iyi leta idashoboye gutunganya. Murakoze.